Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije. Rero nkuko mwe mwabibonye yuko twasimbiye ahantu kugira ngo turabe ibikorwa vy'iterambere vyo kubaka ibiro vy'umutumba wa Mihigo. Tukaba rero twagiye twahashitse, twasanze ibikorwa bariko barakora atari agaseseshwarumuri, kuko ni ibikorwa vyaboneka yuko bavyitabiriye cane gose, aho na mukuru w'umutumba, umuyobozi w'umutumba yahigereye nawe ari muri bo barimwo barakora hamwe n'abandi. Rero bakaba bari baje ku bwinshi ntangere, aho abakuze n'abato, abagore n'abagabo ndetse n'imisore ariyo miyabaga y'aba bakobwa canke abahungu bari bitabiriye kugira ngo babone ko igikorwa ari icabo, igikorwa ari ic'iterambere rusangi, ata n'umwe aba avuyemwo. Urabona bari bahereye ku gikorwa co kuzana amabuye, aho twasanze ubwa mbere barimwo barazana amabuye. Ntibakoze igikorwa kimwe, bakoze ibikorwa vyinshi bishoboka, aho bashomvye n'ubutafari bongera barazana n'umusenyi. Rero twashimye cane, vyatunezereye, bidutera intege, turumva yuko tutoreka kuvuga yuko ari ibikorwa vyiza vy'akarorero, aho n'abandi n'indi mitumba canke ahandi hose bogira ico bakoze, bagakora igikorwa nk'iki, igikorwa c'iterambere rirama, aho ibi bintu baba bakoze ari ibintu bisigara mu mitwe y'abana, ndetse bikazoba n'inyungu ku rwaruka canke ku ma generation aza yo muri kazoza, aho usanga ari ibikorwa umwe wese atoreka kwishimira kubona nk'umutumba wa Mihigo ukora igikorwa nk'iki. Ku batazi umutumba wa Mihigo, ni umutumba uri muri komine Giteranyi ya kera, intara ya kera ya Muyinga. Rero murumva yuko ni ivyo gushima n'ivyo gukezwa, aho bavuga bati ibikorwa ni ivyacu, ibikorwa n'ivy'iterambere ryacu, dutegerezwa kubikora twubwacu. Hagize uwugira ico aterereye canke ico yunganira, kiba ari akarusho ntangere, kuko bituma natwe tubona yuko ivyo turiko turakora bibonwa n'abandi yuko ari ibikorwa vy'iterambere, ibikorwa bifise ico bivuze ku iterambere ry'igihugu, ry'ikomine, ry'umutumba, ndetse n'uwariwe wese muri rusangi. Rero urabona yuko iyi nzu ni inzu y'akarorero, ni inzu iteye igomwe, aho ibiro vyabo barimwo barubaka bizoherera, kwaba ku madirisha canke ku nzugi bazoshirako inzugi za metalike. Murumva yuko bizoba bishemeye, hazoba hakaka vy'ukuri. Rero murumva yuko muri rya terambere igihugu cihaye, vya hangiro bizoba biriko biragerwako, kuko kugira ngo ivyo vyose bigereko nuko haba hari iterambere muri vyose, mu nyubako zaba iz'amazu, amabarabara n'ibindi mw'iterambere rusangi ry'abanyagihugu. Rero tukaba dusaba abataragira subscribe ko boyikora, abayikoze nabo bagakomeza kugira comment na sharing, kugira ngo ibiganiro vyacu bikomeze kugera kure. Rero natwe ntitworeka kubashimira ukuntu mudahengeshanya kubana natwe, ukuntu muguma muterera ivyiyumviro, haba mu maboko canke mu nyandiko. Rero murabona yuko ubu aho bigeze, twararonkejwe n'udukoresho tuza turadufasha kugira ngo turonke amashusho aboneka neza, amasanamu asa neza, aho umuntu uzoba umuzi umubonye uzobona ko arimwo arakora. Rero murabona ivyo twavuze, yaba imisenyi, ibiki vyose barabikoreye umunsi umwe, ata bundi bufasha nze kubaha bw'imiduga bw'ibindi, kuko nabo ubwabo ni igikora bakora bakunze, bagikora bagikunze kugira ngo bigeze kw'iterambere ry'igihugu rirama, ndetse n'iry'abanyagihugu. Rero ntitworeka kubashimira ukuntu mudahengeshanya kubana natwe, natwe tuzokomeza kubereka ibigezweho, ivyo tuza turabona bimeze neza vyo mw'iterambere ry'igihugu, ry'umuntu canke uwariwe wese muri rusangi. Rero tukaba tuvuga tuti, uwogira ico abaza canke akenera kwamamaza, yotwakura kuri iyi nimero 69 ubusa 67 305. Ndasubiramwo 69 ubusa 67 305, haba kuri WhatsApp naho nyene.